DFTV Tunda Juhudi. Ndabaramukije bakunzi ibiganiro cyo kuri DFTV 257 nizera ko muguwe neza aho muherereye hose. Banyita DJ Fanny nkuko musanzwe mumenyereye. Ino musi ndi kumwe n'umutumire novuga umwigeme akiri muto cyane umustiliste umunyamideli kazi akeneye gushigikirwa kuko ari mwihiganwa azuserukira Burundi. Nimba uri umurundi ukunda uburundi ugakunda nabene Burundi icyo uzokora araza kukitubwira mu mwanya mbere ko tumwakira. Hama bandajya mugira subscribe muri benshi hajya ahantu handitse ko s'abonner muhafyonde mutole link murungikire nabandi ibyo bita share n'ibindi. Ndabakunda cyane ndakuramukije nongera ndaguha ikaze kuri DFTV. Murakoze cyane ndakuramukije nanje. Urakomere Sava. Rita uri umunyamideli kazi ukiri muto cyane. Iyo ngabira no kumva kuzo umunyamideli kazi yatangwe ryari? Yatangwe mfite imyaka 6 ariko sinarinzi yuko nzobikora nk'umwuga. Nibaza yuko nzoronka undi mwuga kuvura kwigisha hanyuma ivyo navyo nkabikora ku ruhande. Ariko maze kugira imyaka 15 niho nagize inyota idasanzwe yo kubitangura kandi nkabitangura nk'umwuga. Sinigeze zabifata minenego ndatangura kuva mfite imyaka 15 kugeza no munsi mfite imyaka 18 ndacakora kandi atari uko Imana nyene nabarizi future y'umuntu numva ndyoherewe akazi ndimo. Imyaka 18 uno munsi bavuga ko uri mu myaka 18 no munsi mbega nakaye kamaro ibintu by'imideli bimaze kukungukira ku buryo hoba hariho umwigeme cyangwa umusore angana kuko wavuga ati ba nimba hari itarashe kubishikako nanje ndabona ko no bigerageza nkabishikako. Cyambere no mvuga nuko umuntu agiye kuraba ngo kwera ko hita ngo afise iki kintu kiri materiel ngo nanje kandabigire ntibizokunda. Umwuga wose n'umwuga ufise ibyiza ariko kandi ufise nibibi, ariko muri rusange bisaba kwihangana no gukora cyane. Ico novuga rero ku musore cyangwa kumwigeme ashaka gukora umwuga wari we wese nuko yokora umwuga akunda. Umwuga udakunda ubona ngo kwera kuri yawunda abantu baciye bamumenya ngo kwera yuko ngo yaciye agura imodoka ngo kwera ko yaciye ronka inzu si fondation ikomeye yo kugira ngo utangure ikintu kuko birakunanira. Uriya abafise impamvu yabitanguye abafise ahantu ashaka kugera. Wowe uravye gusa ivyo yungutse utazi uko yavyungutse bica bikunanira. Abakurikira DFTV bashaka kumenya Rita ninde n'umwana agira kangaye mu muryango wabo? Nitwa Rita Marie Ange Kundusenge, ndu munyamideli, ndu mu créatrice de mode, ndivukana ya. Akandi amatwa dusumira uri umwana w'umumasera. Barakubwiye histoire ko byagenze kugira ubu umwana w'umumasera ko tuzi benshi bazi muri Catholique abamasera ntibavyara abapadiri ntibavyara ntibarongorwa ntibagira mwija kumwe nuko mugabo umva nk'umuntu amaze kumva Rita umunyamideli kazi n'umwana w'umupadiri cyangwa umumasera sorry shaka kwimvira nti how come? Nibaza yuko iyo bagiye kwihebera Imana ibitereko byabo ntibabidandaza barabigumana. Iyo bishitse rero birashika. Ikindi naco ubuzima bwanje n'ubuzima nkomora kuri mama. Ndashobora kuba mvuga nti ubu ni ubwiwanje ariko kujya tuba dufatanye ni bagakaturuzoge niko dufatanye. Ubu rero sinshobora kwiha permission yo kuzana ubuzima bwiwe mu kiganiro kivuga jewe. Kiretse ari we peut-être twabivuganye akambwira ati urashobora kuvuga histoire yanje kuko urumva sinivyaye jewe nyene yarambyaye niho nabishira muri media, ariko atari we mu bibajije ntavyo no kwishura. Nda respect ubuzima bwiwe n'ubuzima bwiwe buri privé ya. Rita gushika ano masaha azindimi zingahe? Mvuga indimi mvuga neza ni zibiri guteranya Ikirundi Igifaransa n'Icongereza, ariko hari n'izindi zike ndiko ndiga ngerageza. Usanzwe wari umaze guserukira Uburundi mu bintu by'imideli ya fashion kenshi cyane nko mu ma evenement ari hagati ya 10 na 15 gutyo.
iyo Rita yashavuye umuntu abimenyeshwa n'iki? oya iyo nashavuye muri rusange ni umuntu ndi calme bon ndavuga ariko nsanzwe mfise ijwi nyene uko nyene mvuga iyo nashavuye rero mba ncecetse cyane kandi ncangenda donc nimba turi hano nkashavura ntamwe kugenda gusumba ko ya Rita uri muri kundo? je ndakunda muri rusange uri bamwe bazavuga uri muri mu rukundo like kuba uri kumwe n'umumeka. fise abahungu benshi dukunda No, ikibazo nagomye nubwo ariko aragikopesha turakeneye kukimenya. Imyaka 18 okay. Oba hariho dufate nk'umusore uvuga ati tuvyumva kumwe. Sinumva gituma no muzana muri media abaye hari cyangwa abaye adahari nta kintu na kimwe byofasha muri carrière yanje nawe nta kintu na kimwe byofasha muri carrière yiwe. Mpitamo kuvuga gusa yuko nk'umuntu ndakunda kandi ndakundwa nico kintu gikomeye gihari. Turi ngaha kugira tumushigikire twongere kandi tumusabire amajwi ko abarundi kazi ndetse n'abanyamanga bakurikirana ibiganiro bya DFTV twogerageza kugira tumutore dushigikira Burundi kuko murabona ko umwige makiri muto cyane arinze aba capable kuduserukira urumva yuko bazovuga nti uyazaranye mu Burundi ati uyu n'umurundi kazi urumva ko hariho ikintu bizokongera mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ubasigurire neza abako badukurikirana iryo higanwa rimeze gute ritunganijwe gute kugira barushirize kugutora. Ni higanwa ritegurwa n'abakenyezi bo muri Afrika yose bari mu masektor atandukanye mu myidagaduro mu gisata ca banke mu butegetsi muri rusange hanyuma bagaha amahigwe abantu bahantu batandukanye gushobora gucagura umuntu canke igikorwa kiba cara martse uyo mwaka. Ndimwo rero mu iryo higanwa nka fashion brand of the year sindimwo nka Rita personnellement mugabo inzu yanje y'imideri niyo yatowe nka fashion brand of the year ariko kugira ngo ibe confirmé yuko ari fashion brand of the year bisaba ko abantu batora hanyuma gutora amatora ba kuri site web ya Women Choice Africa musanzwe yitwa Women Choice Award ariko site web yabo ni westatu akaburungu Women's Choice Africa akaburungu.com hanyuma bakaraba muri kategori ya fashion brand of the year bagahitamwo Mary Angel hageze aho nta kibazo kiba gihari habasigaye yuko bandika amajwi bashaka guha Mary Angel ni kuvuga ngo amajwi ushaka guha Mary Angel abangana n'amafaranga uba uterereye. Ijwi rimwe mu marundi ni 300 y'amarundi mu magana ni 0.80 Ghana cedis donc bisaba ko ufise carte ukandika dufate nka 20 votes hanyuma bagaca baguharurira ati 20 votes naya anye hanyuma ugacuriha via carte. Iyo udafise carte rero kandi ko nzi ko abantu benshi badafise ama carte ucurungika intererano yawe kuri Eco Cash kuri 79 940 289 hanyuma waheza kurungika iyo ntererano yawe ukarenza ko ya mafaranga de transaction jewe rero nkayafata nkasha kuri carte yanje nivota kuko igihambaye si izina riri kuri carte igihambaye n'amafaranga bari kuri carte kugira ngo ushobore kuvota. Urashobora no kwikoresha kuri carte y'umugenzi wawe bisaba juste yuko ufise amafaranga ahwanye nawe ushaka kuvotesha mais aussi hariko ni ya ma transaction nuko twarakubonye mu banyamideri kazi bagiye gushigikira bagiye muri Swahili Fashion Week hariya wari twari urimo inyabaki cyangwa tubwira amajambo nk'atatu ubuzi mu Giswahili ugali ugiye yatubwiye ko azi indimi zibiri ari nzo shaka kuvuga muga twaramubonye yabaye mu banyamideri kazi baserukiye Burundi muri Swahili Fashion bamwe mu banyamideri kazi bashoboye kwerekana ibikorwa byabo muri Swahili Fashion Week mu gihe azi indimi zibiri hari yatwara ururimi nyabaki najanye ururimi rw'icongereza
ya najanye ururimi rw'ico amajambo atatu Rita yo bazi mu Kiswahili. wanyamapoli askari jeshi nguo Nguo kubera usanzwe uri mu mpuzu. Nivyo janye uzi mu Kiswahili. oya fasha umwanya nibaza ko notora n'ayandi majambo. Rita mambo. Poa Nzima. salama Akupara kizi rero baba. Wakuvuga ngo ntagize mugura ashaka kukivuga. Ego nuko nkuko yagerageje kutudonagura hano twacha kugira tushe kumutora. Nibaza yuko ari igikorwa ca buri murundi wese aharereye haba mu mihingo y'isi yose kugira ushobore kumutora uno munyamiderikazi azosobore guserukira Burundi bien sûr amaze gusohoka umva ni Burundi babumenyekanye umva tuba dufise ikintu kanaka twinjice kandi novuga ko aba bakiri bato nabo gushikira cyane kuko acafise imyaka myinshi iri imbere umva ko hazo bashikanye Burundi muri iyo myaka umva ko hazo bariho tukende natwe ko tuzobona ba Chris Brown baza mu Burundi kudesigninga impuzu titwarabonye umunyamiderikazi ashobora kunkorera impuzu akaza gukoresha impuzu no mu Burundi umva ko bizari byose bikenewe yuko dushiramwo ingufu zacu dushoye kumukunda dukunda ibikorwa vyiyo dushigikire cyane ugwaruka ndasubiyemo kuko nabantu bagifise imyaka myinshi y'imbere yo gukora kugira abana bamenyekanisha Burundi. Rita ikintu kiri ku mutima ibintu biri ku mutima woshobora kubwira abari kwakurikirana kino kiganiro. Ikintu ca mbere ni ukubasaba yuko bontora ntibumve yuko ari uburyo bwo kubajya amafaranga ni uburyo bwo kushigikira amafaranga sayi wanje amafaranga ari muri gahunda yo gufasha abakobwa baba donc ahantu hatandukanye ariko badafise accès kuronka ama serviette hygiénique donc umva nabo baba batanze kugira ngo bagire indi initiative nziza ni initiative zibiri no gushigikira Burundi ariko cyane ni no gushigikira abakobwa badafise ukuntu bashobora kuronka ama serviette hygiénique nibaza ko abantu babizi yuko hakiri abantu batarashobora kuronka iyo accès ku ma serviette hygiénique usanga bayikoresha ibintu bitameze neza bishobora no kubagirira ingaruka mbi mu buzima bwabo donc nukwasaba ngo bantore bumve yuko intsinzi yanje ni intsinzi y'u Burundi guseruka kwanje nukwerekana Burundi ikindi ca kabiri nukubabwira yuko boshishikara guca muri Mary Angel Fashion House iri kuri Dorado Hotel Avenue de l'Industrie ni munsi gato ya Hotel Le Bouquet bakagira ama commande yabo ku minsi mikuru itandukanye kugira ngo mbe narabaye nominated ku rwego rwa Afrika niko babonye yuko hariho base fise hari ikintu kiri solide nkora rero sinshima ko ari abantu benshi bo hanze bagura ibintu ndifuza yuko n'abarundi baba capable yo kwibeye rero oya ntibizimvye well bivana n'ico umuntu yitwa ikintu kizimvye nayo ubundi ho ni ibintu bisanzwe n'izindi zo mu mamagaza usanga ziri nko kuri 150,000 zita ari uko just umuntu yazibonye ngo ni fenti ngo ni barazigura bumve yuko kugura ivyakore mu Burundi ari gushigikira ekonomi y'u Burundi ya bahace hanyuma tubandanye dushigikira. Ndagushimiye cyane Rita kubona watwitavye ubutumire bwacu ndashimiye namwe mwese mudahengesha kudufata mu mugongo kudushigikira gukurikirana ibiganiro byacu ndasubiyemo kandi tumuha amahigwe dushobore kumutora nkuko yatubwiye tuzoca kugira tumutore ukaba ari warugishika impande y'icyo kino kiganiro usubize kandi inyuma wumvirize ukugere byageze nibyo twagiye turayaga kugira dushobore kumufata mu mugongo. Ndashimiye cameraman wanje Logic Jamal dahengesha kuduha amasanamu meza cyane nongera nshimira mwese mwe by'umwihariko mwese mudufata mu mugongo mu gukurikirana ibiganiro byacu mwese mudutera intege Imana bampezagirire jewe tuzosubira kandi mu kindi kiganiro nkuko nama ndabikora kuguma ndabaronderera abantu bafise ingabirano n'ingabirano kuba ushobora kuraba nk'umuntu nka Fani afibushe nkuko nkeza kumwambika nkuko ugira cyo kuberwa n'ingabirano ko si bose dushobora kumenya ngo umubiri wacu umeze uko twambare gutya bigende uko ego komeza rero mudushigikira mushigikire nawe nyene murakoze. DFTV
Tunda Juhudi.